oya sinabimenye yuko nawe byari byaragusaranye tuba twarabanye kera hose tutararuha oya sinabimenye yuko nawe byari byaragusaranye tuba twarabanye kera hose tutararuha naho twosigara turi babiri oya sinorambikwa ndi kumwe nawe hanje ndazura bibona no kuva aho uri birangora n'iseko yawe iranduhura uri umuhungu nahoze ndota njura kademu nahoze ndota uri umuhungu nahoze ndota Isa nahoze ndota mugende mwirare tuma medita rega ni wewe utuma mpanika rega ni wewe utuma medita medita mpanika ko deja bijya twaririmbye ndavuga ko ni yari nk'icya gatatu byari byanditse yari iryoshe ku buryo bwaho tuvuga tuborereka none muravye mukaduha nk'agaswite kayo nani kandi ariko hari ibintu tumenyereye Kazo no musi yaduhaye indirimbo turaryohewe abantu barabakunda baraseye gukunda swite rero ikurikira ukazamva ngo twabaye aba legend murabibona ngo twabaye aba legend ngo ntituzosubira tuba turabaza rero ntituzohava dusa tubona swite imeze uko so je nibaza yuko icyambere sino kwirimita naho narimvuza ati sinzobahemukira ko je narakoze akajuju ndaririmba tuzogumana ndaririmba umusazi like ni indirimbo zose uza kumva yuko ziraza kuguha ndaho ziraguha icizere cy'urukundo cyane zirakubwira bimwe mu byo ubushaka kumva bijanye n'urukundo ariko sinibaza ko ariho ngarukira ndagutse cyane ku buryo bwaho ushobora kudevelopa n'andi ma teme kanaka amasije kanaka nkayaririmba ko yo nuzonyishe bedoye ko ndaguha wewe Aruzanyishe bedoye berega ndaguha mu rukundo twese turiko turacarota hari abantu tukirota rero turishikemwe neza tukiguma mu ndo koma nzabwa ati byo cyane mwabwe barabaze gushikasha hariho ayandi maproje uri kurategekanya na izile nyene cyangwa ku giti cawe twokwitera vuba ku giti canje ku giti canje vuba cyane izile simvuze ngo ego canke oya turi muri management imwe muri famille imwe rero umenye ukuntu bigenza umenye uwo muzosangira ejo bakubwira ati ushobora guhare kabwira ati agenda ufungurana kandi gereza kumvira abatwara uravye uno munsi Just Gordon araje kuri Indoto pap irafasha abantu barakundanye barabikunze barayiryoherewe n'amachallenge nabonye abo bakundanye rero ntibahebane oya niyo mpamvu navuga ati suite niyo izobisigura byose uravye wowe ahantu ugeze hariho umuntu wowe warakuze uvuga ati je vraiment ndashaka kuzokorana n'uno muntu aha rero turacari kuri ubu butaka bw'u Burundi ninde muntu uvuga ati dukoranye vraiment anye ego ikintu cya mbere novuga cyasino je nakuze nkunda aba artiste nkaba hafi nkabose ko deja umuntu mukora ikintu kimwe nibaza yuko solution ari ukumwana kandi agaza kwinspira tegerezwa kumwumviriza kuko nabo bafise ikintu ibyo ukora byose ukuririmba kose nta muntu yikwiza ubundi uwo ari we wese aba afise ikintu akurusha je kuri kote yiwanje vera sinovuga ngo urumva ngo je ngo nakuze ngo ndota ngo gukorana na naka hariho abasanyi bakuze hariho aba legend hagati ya Fizzo na Sat twagiye hagati ya Fizzo Sat ego Satbi Lorilo Lorilo qui d'autre Lorilo na Fizzo ok reka dufatabo Fizzo numva yuko afise nuze nini yarayifise mugabo abo bandi cyo kuvuga ko ntokorana nabo navuze ko muri rusangi
nta muntu nanga. Yego. Kandi Fizzo je ndibaza twese twakuze ariwe twumva ariwe muntu yumvikana cyane mu baririmbyi. Numva nk'uvuze Fizzo Sad. Sinamvuga ngo ngoma hagati sinamuvuza ariko si kuvuga yuko nta ntokorana nawe. Umuntu wese afite bakunda umwana indirimbo numva cyane za Fizzo kwa Paul ya Sad. Okay, akandi kantu rero wobwira abafana abadukurikirana canke akaribyina kawe. Kati aka kantu ntikashikira abantu ariko ndifuza ko kabashikira. Uraza kantu. Peut-être katari muri rya ndirimbo, kari muri rya ndirimbo mugabo. Nk'akajambo akajambo nyine wobwira abakunzi. Uvuze ngo kari muri rya ndirimbo canke katari muri rya ndirimbo. Oya watubwiye yuko ni byinshi, byari byinshi. Hari ivyo bitashoboye kuja mu ndirimbo. Kumbura no musi ushaka kuvuga ati aka kantu kari kujamwo mugabo. Ariyo akajambo urumva donc indirimbo yari yanditse nka histoire. Yanditse nka histoire rero. Ariya akajambo twari twanditse kavuga ngo sinzi aho ndoba ndeje. Tumwe hirya yejo. Ariko nimba ntazandi kumwe nawe sinzoshikira. Ako kantu rero ako karakaze. Nimba ntazandi kumwe nawe sinzoshikeye. Okay. Tujahe none nk'ubishitse. Bishitse nk'ubu ntimuri tuguma hanyere tugume muga tugumane. Kandi bigakunda. Oya umva like hako je nibona hari ahantu wewe ntagufise. Utuma numva bwagiye breve. Oh la la. Abantu muri mu rukundo breve. Ni hatari. Tubwire rero akantu kanyuma akantu karibwina kari ku mutima wawe wumva woshikiriza. Tubwire n'abafana bawe bashimira. Icyambere je no shikiriza like ndiko rashimira umuntu wese atagaragira kugira mfashe. Bumve ko ari ababosi banje. Byari ibintu nto kwikorera. Twebwe turagenda muri studio karirimba. Gakora byose kwera ikintu babwira umu artiste ari muri studio indirimbo yose ni hit. Cyera ko nakubivuga kandi nivyo. Naho yo tamuhira gusa avuga ati isi hit ahubwo ni mega hit. Sasa ku YouTube tuangalie cyane. Indwi zibiri sanga ko views yawe ni ya family. Aho rero avuga ati nibi ko je ndi muri studio dai nakoze uko shoboye. Cyambere novuga yuko ivyo bakora byose ko babangana. Vraiment biradutera intege biraduye icyizere cyo kubona ejo. Kuko vraiment je ku ndirimbo zingahe zinengeze ko yaba nisanga ndi jenyene. Barababwiye ati mwarakoze vraiment bagenze mwese nganze mu muziki bari baheza giye. Ariko aho ngeze urashima. Aho ngeze vraiment ndabishimira Jack kabisa. Ndabishimira Imana kwera ndi ahantu harota abantu benshi. Ndahantu harota abantu benshi. Rero sinza aho nzoba ndejo mugabo uyu munsi kweri ndabishimira. Ntaco sikize mu mufisi. Aho uzoba urejo ntaco tuzohamenya. Kandi twaciye tunagakura muteze. Oya ntaco. Impamvu kavuyemo ahubwo niyo tuzomenya ubukurikira. Oya rumva navuze byari byinshi. Twaragiye turicara rero turavuga ati reka turaberera ibintu bishobora kuba rusange kandi bishobora kuryohera abantu bose. Abari ibyo cya tugira iki tugira. Okay, urakoze cyane tugushimire go. Ndashimiye n'uwakoze Indoto. Big up kuri Expector, God pianist. Yabari mu bantu badufashije Expector. Sorry twarashwanye. Akarambwira ati bro ishiramwe ibi. Kandi rero sinzi ko buyumva Kirundi. Mzee nanisema mu Kirundi bro. Tasikia nazani. Rero akarambwira ati bro je numva ibi. Wewe ntari karumva n'amajambo neza kugeza igihe avuga ati ubu rero ngira ijambo rimwe mu Congereza. Ndamubwira ati mzee wazire tutiye. Urumva uwo muntu aba yamaze nayo kwiyumva mwico kintu deje. Kandi rero navuga ati ivyo mparira byose ndiko mparira nk'umu producer. Ndiko mparira nk'umusani. Uyu nawe n'umuntu ushaka kwigikorwa cyanje gishikira. Ntegerezwa kumviriza abantu bantu. Ko sindiko nkora ibintu by'iwanje. Ndavyemera nyene n'umutima nyene hamwe wicara ariko umutima uhagaze. Avuga ati nta yindi shwa. Ahagira hakore ukumva like ukumva kumuntu. Apana kwa kwindani mu muntu. Turabikora indirimbo kiragenda kweri. Avuga ati
niyo mpamvu rero navuze ati nta muntu yigira, niyo mpamvu mpa respect abantu bose kandi biraryoshe iyo uhuye n'umuntu mushobora gukorana ico kintu akaba collaboration kandi n'umuntu umenga abasomyi benshi baratinya rero ari igihe uvuga ati je ntacyo mfise mvuga ariko narabonye yuko twaraganiriye kugeza duhuye umuntu indirimbo ni Kirundi cyane hana good morning yajyanirimo kiretse amazina ni harimo ngo ba Just Gordon na ba Isley ibindi byose Ikirundi 100% ariko we wakumva ati indirimbo ndiko ndumva ibyo mwe mutari kumva. Yes, merci beaucoup, turagushimiye. Karibu kandi mutuzaniye bishasha kandi binezereza bituma tuja mu rukundo. Africa Live, Africa Plus, turabashimiye bandanye mudukurikirana, mubandanye mugira ama commentaire n'ibindi byose mwifuza kugira ngo dushobore kubibashikanira. Murakoze. Ciao ciao.